Abagabo 479 nibo bamaze guhohoterwa n'abakenyezi babo kuva mu bihumbi 2021. Ibi vyashikirijwe na Boniface Nduwimana arongoye ishirahamwe abagabo mu gahinda homme en détresse mu kiganiro ryatunganije i Bujumbura uyu musi tariki 18 kwezi kwa11 2025. Hari mu ntumbero yo gutegura guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya amabi akorerwa abagabo uzohimbazwa kuri uyu wa 19 Munyonyo 2025. Boniface Nduwimana amenyesha ko iryo shirahamwe ryavutse kubera ko vyagaragaye ko hari abagabo babayeho mu gahinda, ngo ryaje kugira ritabarize abo bose bari mu kaga kugira ngo bave mu gacerere berekana amabi bariko barakorerwa. Nduwimana Boniface yavuze ko kuva mu bihumbi 2021 abagabo bubahutse bakitura ishirahamwe baribwira yo bagowe bangana n'479. Muri abo ngo 159 bakorewe ihohoterwa rifatiye ku butunzi. Iri shirahamwe kandi ngo ryarakiriye abahavuye bemera kwitura ubutungane bagera ku 33. Homme en détresse ryaravuje abagabo 10 bari batemaguwe, ryongera rifasha isanamutima abagera kuri 6 bari bamaze gushika mu gahinda gakabije, aho ngo mbere umwe yabashikiriye yaramaze kurengerwa ahava arasandara. Nduwimana Boniface amenyesha ko muri iryo shirahamwe bafise ivyo bafasha umugabo yatinyutse akabitura. Muri ivyo harimwo kumuronsa umushingwamanza abafasha kuburana. Ngo ni mu gihe babonye ko iyo abagabo bagiye kuburana bumvirizwa batevye canke ntibanumvirizwe kuko amategeko yose y'u Burundi atakibanza yigezaho umugabo mu gutabarwa kubijanye n'ihohoterwa, ibituma abagabo batigera baronka umwanya wo gutabaza. Kuvuza abo bose bakorewe amabi yo ku rukoba. Ngo hari benshi batabaza batemaguwe, hakaba harimwo n'abicwa. Kwiga uburyo bwotuma abagabo bari muri ivyo bibazo bibeshaho. Ngo benshi bamaze kwaka ijambo mu ngo bakorewe ihohoterwa baca bakumirwa no ku butunzi. Boniface Nduwimana avuga ko bikenewe ko amabi bakorerwa abagabo aja ahabona bagatabarizwa kandi bagatabarwa, kuko ngo muri iryo shirahamwe bafise ihangiro ry'uko mu Burundi hoba ingo zitekanye kandi ziteye imbere. Uyu arongoye iryo shirahamwe amenyesha ko hacibonekeza abagabo bahohoterwa mu ngo zabo. Ngo iryo hohoterwa riri mu migwi 4. Umugwi wa mbere, ihohoterwa rifatiye ku butunzi. Nduwimana Boniface agira ati: urashobora kubaho utazi umushahara umugore wawe ahembwa, umushahara wiwe utazi ico ukora. Wamubaza ugasanga ntubona iyo amahera aja. Aha amenyesha ko iryo hohoterwa rishobora no kubonekera mu gusesagura amatungo y'urugo, aho usanga umugore yimbuye umwimbo akawushora, yaraguze inka akazibitsa inyuma y'urugo atavyo umugabo azi, aho usanga mbere yaranubatse inzu akagura parcelle ariko umugabo ntabimenye, ugasanga upanze inzu yiwe amahera ukamuyariha aja kuri konte yiwe. Ubugira kabiri, ihohoterwa rifatiye ku gutuntuzwa umutima. Uwarongoye ishirahamwe abagabo mu gahinda avuga ko abagabo benshi babayeho muri ntibuca, aho umugore ashobora kurara aratuka umugabo, akarara yicaye canke akarara akubitwa, ibituma ingwara ziyongera bivuye ku mubano mubi uba uri mu ngo. Ubugira gatatu, ihohoterwa rifatiye ku mubiri. Aha avuga ko muri uwo mugwi harimo gukomeretswa, guturizwa amazi ashushe hamwe no gukubitwa. Ubwa kane, ihohoterwa rifatiye ku mibonano mpuzabitsina. Aha Nduwimana Boniface agira ati: abantu benshi ntibazi ko imibonano mpuzabitsina ibamwo amabi adasanzwe. Benshi amabanga yo mu gitanda baja kuyandagaza hanze ngo umugabo ngo ntagira ibi n'ibi n'ibi. Ivyo bigirwa umugabo n'umugore baba basanzwe bifuka umwe wese ishuka yiwe. Bica bituma umugabo abuze ico yarondeye mu rugo aja kukirondera hanze y'urugo. Uwo arongoye ishirahamwe abagabo mu gahinda amenyesha ko ivyo vyose biva ku mategeko yerekana amabi akorerwa abakenyezi gusa, nayo umugabo ashize ahabona ibitagenda neza mu rugo agaca asuzugurwa nk'umunyantege nke, bigatuma abagabo baruca bakarumira ntibaje kwitwara. Asaba abagabo nyabona gushira ahabona amabi bakorerwa kugira ngo aze atorerwe umuti umunsi umwe. Mweho muvyumva gute?